Amazing boy, you do something different. Unkora ivy'abandi batigeze bakorayo. Umubiri fisi icyaka, I love you my baby. Kajya kantu ukunda kumpa, I lose my control. Urumwe rukumbi, wambwiye akajambo ndagukunda. Sinzokibagira, naho nzoba ndi mu nda y'isi. Baby, I go follow you, spending my life with you. Cause I don't wanna let you go. Ibihe byose je nawe. Kala joshe, kala joshe. Subira ukambwire, nukuri kala joshe. Kala joshe, kala joshe. Kajambo k'urukundo, nukuri kala joshe. Gira ico umbwiye mami, vy'ukuri undutira mani. Nkorera kakajeste, ungumize muri mood. Haraho nuba ndiko ndarota, nkaho turi mw'isi ya twenyene. Oh my baby, for real you drive me crazy. I'm in love with you. Urubanza rwategerezwa gutangura saa 9, ariko murabona aho amasaha ageze. Mwofata umwanya mukumvira iyo introduction kuko ni agaciro, niho muza kumenyera hafi ibijanye n'urubanza. Nibaza ko ibikurikira n'ibirori. Mushaka kumenya rwose ibijanye n'urubanza rw'uno munsi, mwofata umwanya mukumviriza iyi introduction. Uno munsi rero nk'uko Empire Avenue yabibamenyesheje, mu munsi wa conférence de presse. Mugabo ni conférence de presse idasanzwe kuko ni conférence de presse irimo n'ikindi gikorwa gihambaye. Mwarabonye yuko ku matangazo n'ama-invitation yagerageje gusohora kuva ku munsi w'ejo na hirya y'ejo, mwabonye yuko ari Empire Avenue yari yabahamagaje kuri uno munsi kandi mukayitaba. Ariko igihe mushikiye ngaha mwahasanze n'undi muntu mutari mwiteze, ariwe Crown Royal. Muti rero ibyo bagira bashikirize canke ibigira bihabere ngaha ni biki. Haraciye iminsi itari mike Empire Avenue itanguye ibiganiro n'ishirahamwe ryitwa Crown Royal. Abarirongoye baraza kubamenyesha byinshi kuri iryo shirahamwe. Ayo masezerano rero bagiraniye sayandi, ibiganiro byari bishingiye ku masezerano yo gukorana. Kuva uno munsi rero Chess Empire Avenue irongowe n'umuririmbyi mukunda cyane Sadbi, akaba ari umunsi wo kubamenyesha Chess yuko agiye gukorana n'iri shirahamwe Crown Royal. Muti rero bimeze gute? Hagati y'umuririmbyi n'ishirahamwe barayazi, bayaga kuri byinshi. Bayaga kubyerekeye aho umuziki ndundi ugeze muri iyi minsi, bayaga no kubyerekeye aho umuririmbyi ageze, haba ngaha mu Burundi canke haba ngaha mu karere ka East Africa mu bikorwa rikarakora. Barayaze byinshi. Hara umuririmbyi yaratanze ivyiyumviro vyiwe, haba ivyo gusohora imidiho bishasha canke kandi igezweho. Arasaba ivyo kuba yoshobora kuririmbana n'abaririmbyi benshi kandi bakaruhariwe bo muri kano karere canke n'akarere ka kure. Ivyo rero ishirahamwe Crown Royal baraheza barabiganira rirabimwemerera. Uno munsi rero bamaze kuganira bagahuza, nawe akabereka akamaro azobazanira mu kuba yoserukira ishirahamwe hamwe n'ibinyobwa byose rikora ngaha mu Burundi. Niho bageze rero kuri aya masezerano. Aya masezerano rero akaba agiye gutanguza Chess ibikorwa Empire Avenue igiye gukorana na Crown Royal. Reka rero tudatevye duha ijambo uwaserukiye Crown Royal amabwire gato kuvyerekeye ishirahamwe n'ivyo rikora naho rigeze. Mu nyuma cengaruka n'ijambo umushitsi w'iteka ariwe mwanje murindiriye cyane Sadbi aserukira ishirahamwe Empire.
murakoze cyane. Umuyobozi mukuru wungirije w'uruganda Crown Royal. Ubusanzwe urwo ruganda ni uruganda rw'umuntu wigenga uzatunga umwe witwa Niyibizi Ismail Apolinari, benshi muramuzi. Uwo mugwizatunga Niyibizi Ismail Apolinari niwe nyine imitahe yose ya Crown Royal. Gituma rero navuze ngo ni umuyobozi mukuru wungirije muri ubu gituma umuyobozi mukuru w'urwo ruganda mu izina rye Niyibizi Ismail Apolinari akaba ari nawe nyine imitahe ntawe basangiye umutahe w'urwo ruganda. Uruganda Crown Royal mu ruganda rubarizwa rugaragara ibikorwa byarwo bimaze kugaragara mu gihugu hose, ariko icyicaro gikuru kiri mu Muyinga, mu ntara ya Muyinga. Hamara urwo ruganda rumaze ruraba imyaka 3 rwatangiye muci ryo muri imyiteguro yarwo 2018 rutangura gushyira mu bikorwa ibyo bintu muri 2019. Rero rurakora cyese uruganda rwitunganyije neza. Muri make rero mu ruganda rukora drinks solutions, ibyo kunywa harimo mu byo kunywa ibyambiye n'ibitambiye, ni ukuvuga harimo ikaze, harimo wine, harimo na juice nk'uko mubibona hano biri dekorera amaso arabaha kugira ngo ibyishimo birandanya. Mbaje nasubiza ijambo nyakubahwa Maki, murakoze. Arahejeje kubabwira kubyerekeye uruganda Crown Royal, yababwiye ko ari uruganda rukorera mu ntara ya Muyinga, rukaba rukora ibinyobwa bitandukanye nk'uko mwabibonye. Muri ibyo binyobwa hariho imivinyu, hariho amawisiki, hariho eka mbere n'amaju. Kandi gushikisa twabamenyesha yuko atantara n'imwe igize Burundi utosangamwo ibinyobwa bya Crown Royal. Nta komine n'imwe igize Burundi wosaba ikinyobwa ca Crown ngo ukibure. Hariho na ca kinyobwa karuhariwe abanyagisagara bakunda, arico Burundi Waragi. Burundi Waragi bisanzwe benshi bashobora kuba batari bazi ko gikorwa na Crown Royal, ariko ikinyobwa gikorwa na Crown Royal. Nibaza ko mu bibazo abajournaliste baza kugenda babaza muraza kuronka inyishu yavyo, kuko umuyobozi mukuru yungirije yaje azananye n'abatekinisiye biwe kubyishira hamwe, muraza kumenya byinshi. Reka ubu naho duha ijambo Sadbi Impaya, sinzi ko rishikirizwa na manager canke na Sadbi wenyene, nabo bababwire ijambo ry'uwo munsi, bababwiye n'igituma babatumye. Murakoze. nje kuseruka mu kibanza ca Empire Avenue. Banje kubashimira kandi kubona mwatwitondeye mukitabira ubutumire bwacu, kongera mukatwihanganira ku masaha yatugoye. Uno munsi rero twabatumiye kugira ngo dushire icete ku masezerano ari hagati ya Sadbi hamwe na Crown Royal. Akaba ari gukorana kuzoba guhagaze ku gutezanya imbere hagati y'abo bantu babiri. Reka mvuge Sadbi hamwe na Crown Royal. Tuvuga yuko Sadbi aho azoba ari hose ashobora kuzoba aserukira ibinyobwa canke imitobe, imivinyo ya Crown Royal. N'ahari Crown Royal hose hakaboneka umuririmbyi Sadbi. Ico akaba ari ikintu kinini cyane rwose. Twari twashimye kuryoherwa na mwebwe, niko murakoze cyane. Munyemerere, ndazi ko amasezerano ibintu byinshi biri muri kontra iri hagati ya Sadbi na Crown Royal. Hariho ibi confidentiel n'ibitari confidentiel kuri abo, ariko nyamukuru byoryohera abakunzi b'umuziki ndundi hamwe n'abajournaliste nuko iryo shira hamwe byamwemereye yuko ku mwaka rizoza riramufasha gusohora album
igezweho hamwe na kolabo zitari munsi ya 3 ku mwaka. Turumva ko hasigaye aho umuririmbyi. Uwo muririmbyi nawe yarabemereye nuko brand yanyu ibinyobwa byanyu zoruhuka ata Murundi numwe atabizi, haba ngaha mu Burundi canke mu karere aho maze gushinga imizi nka za Kenya, Tanzania n'ahandi. Ni byinshi bayaze, muzogenda murabona ihinduka ku muririmbyi, kandi mu minsi iza nyene tuzosubira tubatumeko aho kuko ishirahamwe ryaricaye riramaze gukorana n'abaririmbyi batari bake, riramaze gukorana mbese n'abajournaliste. Mu minsi yeze twarabatumye ko igihe twariko turakorana amasezerano na DJ Fanny, kandi namubonye ngaha. Ubu twageze mu baririmbyi Satbingo yunga kubw'ibikorwa byinshi byiwe afise n'akazi kamurindiriye katari gato. Iryo shirahamwe ryaramwemereye kumugurira imodoka nshasha agiye kuronsa vuba. Mu birori byo kuyimushikiriza tuzosura tubatumeko, mushure muze kudushigikira uno munsi. Rero nagira nsabe abashitsi bacu biteka babiri bashire umukono kuri amasezerano yo gukorana. Inyuma yo kuyashira ku mukono tuce duha ikaze abamenyesha amakuru bari ngaha nabo babaza ibibazo. Abakorera Hitop TV, ikibazo cyo cyambere ndi buvuga ikibazo rike kwaza amashimire kwanza Crown Royal yashoboye kwitera umurindi Satbi, umurindi dufise mu gihugu akora neza, ndetse muri no mise asigaye afite kazina bita ngo ni Milge. Inyuma ya kuri muri no views kuri YouTube. Ikibazo cyo cyambere mukitangura mwatubwiye yuko mugiye gufasha Satbi ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko ndashaka kubaza mbega Crown Royal yaje nka management yinjira muri Empire cyane, kubera ko mwatubwiye neze ko mwamwemereye ndetse mwanavuganye yuko mugiye kumukorera amakolabo ari international nkuko twashoboye kumenya mwashoboye kubivuga. Mbega ni management Satbi yo baronse shashinje muri indi management yiwe cyane? Ikibazo cya mbere nico. Ikibazo cya kabiri, mwatubwiye neza yuko Satbi Satura Mabafre yuko agiye kuronsa umuduga atari banga maki wo muduga bari mu gihe tuzi ko Satbi muri nzakomeye dufise mu gihugu, andabikugira muri TI canke za wishi n'izindi nyinshi. Mbega maki yo bari ikibazo cyane cya gatatu nagomba kubaza Satbi muri ivyo akomeye nkuko mwamwizeye birashoboka kugeza kure ico kunywa cyanyu. Satbi asanzwe kwisa abandi baririmbyi basanzwe ari kumwe nabo, mwashoboye kutubwira ko mwamushoboye gusinya amasezerano na Empire Avenue yose. Mbega ba Beturo nabone tuzobamenya cyangwa mwasinya na Satbi wenyene? Ikibazo cya kane kuri Satbi, ikibazo cyanje cya kane kuri Satbi, Satbi n'umuririmbyi akomeye dufise mu gihugu, mbandanye ndabivuga ndabifitiye icemezo. Mbega Satbi kugira yemere gusinya kontra na Crown Royal yoba yihweje iki, mu gihe tuzi neza ko Satbi ari umuririmbyi amaze gusinya amakontra menshi n'abandi mashira mu atandukanye? Ikibazo cyanje cya gatatu aricyo cya nyuma kuri Satbi nyene, kubera ko Satbi n'umuririmbyi akomeye dufise mu gihugu. Satbi tumufata mu baririmbyi batanu ba mbere bakora neza mu gihugu cy'u Burundi. Mbega kubera iki mutegeze mutubwira amafaranga Satbi yoba yasinye muri Crown Royal, mu gihe tuzi neza ko Satbi ibintu byo gushira private igiciro cy'amafaranga yoba yasinye par exemple nka contract kanaka yoba sinishira hamwe, mu gihe bitamurekurira kubera ko n'umuririmbyi akomeye. Tudukeneye kumenya ati nimba Satbi gasinye miliyoni 50, abandi baririmbyi bari hasi nabo babone akarorero, ariko ningeze kutubwira amafaranga Satbi yashoboye gusinyira. Murakoze. Landry promoter, kibazo cha mbere ati Crown igiye kuba management yayo, mwamuhaye amahera angahe? Imiliyoni 900, 800 zingahe?
jewe na Sadbi narakoze cyane imyaka myinshi, nabaye brand ambassador wa Primusic 20 millions 30 millions 40 sizo dukeneye kugira ngo umuziki w'Uburundi utere imbere, dukeneye izirenze izo kabisa. Sasa mu gihe nzi neza icyo mushaka mwebwe, amarira yanyu abajournaliste, amarira y'abafana, gatuma umuziki wacu kuri gutaba mpuzamakungu. Okay, bari gusaba 60 millions 80 millions kugira ngo mbe brand ambassador w'iki kinyobwa. W'ikinyobwa icyo ari cyo cyose kuri uno mwanya ni hejuru ya 80 millions, ariko nonanti ndazifate ndazishyire mu muryango wanjye gusa, kandi ndi ngaha kugira ngo serukire igihugu, kugira ngo muzimye amarira y'abantu bamaze imyaka bavuga ngo umuziki wacu mutere imbere, mutere intambwe. Yego ndashobora kuyatora, ayatwara mu rugo mwasangira na Mariam na Leila na mama n'umuryango na Kenpi, tukiteza imbere. Ariko dufite inshingano twihaye guteza imbere umuziki w'Uburundi. Umuziki w'Uburundi ni w'Abarundi, si uwanjye jenyine. Rero ko tumaze imyaka twifuza yuko turonka aba investisseurs investisseurs mu muziki bashyiramo amafaranga menshi, 80 millions gani make ntiyongira Sadbi International. Bishoboka aba investisseurs ngabo baraje, ndaronsa amahirwe yo gushika imbere y'umu investor ati Sadbi ndakeneye ube brand ambassador, ushaka ngahe? Nanjye Sadbi ndishyuye ntuma amahera, teza imbere ibikorwa byanjye kugira ngo amarira y'Abarundi tuyafute. Je naho nzova nkenye, je ndatunze n'ijya modoka yanjye n'akazi nuko neza ndarabya, nabyuka naryama n'ibindi ubwo rero ndavuga nti reka tuvugire abandi, dukore igikorwa cyo kuinvestisa mu muziki w'Uburundi, uko nduze valeur amiprozo tuga valeur, Biggie aduge valeur, n'abandi tuduge valeur, tuduze agaciro k'umuziki w'Uburundi, kandi ndizera yuko bizokunda. Mu gihe iki gikorwa ntagishize mu maboko yanjye ku nyungu zanjye na management na family yanjye, ahubwo nagishize ku nyungu z'umuziki w'Uburundi muri rusange. Ni ukuvuga yuko uno munsi dufise investisseur ashaka kuduhuza collabo na Diamond, ashaka kuduhuza collabo na Chris Brown, why not? Ashaka kuduhuza n'abaririmbyi benshi West Africa. Sicyo mukeneye none, icyo mukeneye why not? Yarabaye ariko reka mbere neza muri iki gihe Fizo nakeneye Sadbi, nanjye ntabwo nkeneye Fizo, dukeneye abandi hariya batuzanira fan base. Ibyo tuzobigira kabugenzi kugira ngo tubashyire hamwe mwebwe mu biyumvire ibindi bitabo bidafite akamaro. Ibyo kuno umwanya dukeneye kuba plus ibyo mwokimenya. Rero bibe nkako udushyigikire muri iki gikorwa. Niko za miliyoni 80 nashize kuziga jenyine, nashize ko uteze imbere umuziki w'Uburundi muri rusange. Yego ikindi kibazo ni ikihe? Nambajije Sadbi, sindabyibuka byabaye byinshi, ariko ndakurahiga ati biraba byinshi birango kwishura. Nabyishyuye muri rusange. Nabyishyuye byose muri rusange. Ni crown. Ni crown. Ni ishure rero. Icuko ni wa. Ndashobora kukivuga ikintu muri ko. Ndashobora kukivuga ikintu. Jewe ndasinya na crown. Hari amakampani nemerewe gukorana nayo n'ayandi ntemerewe. Naya. Numva hari amadeta yavuze ko tutovugira ngaha yose, kuko
yabaye ariko nimba ashobora kwishyura muri iki kibazo nawe nyine atanke lui nta kibazo ariko kuri kote yanjye ndi mu kazi abagabo nk'abanditsi n'abamenyeshamakuru nk'uko hari abandi babitangiye imbere baduhamagaye batubwira ko hari ibyiza byinshi bagiye gukorera abaririmbyi b'u Burundi mudasubira kudondagura ayo mashyirahamwe ayo ariyo. Kano kanya duhagaze nk'abanditsi n'abamenyeshamakuru twifuza mu cyemeza ko sabi ibyo mwamutegura cyangwa ibyo mwamwemereye muzobishyikako apana kutubwira gusa ngo bigiye gukoreka muze duhe n'ibimenyetso kugira ngo tubone ko sabi agiye gukomereza aho yaragejeje. Ikindi nacyo ni ikindi kibazo cya nyuma byaba bitubabaza kenshi nk'abagejeje kumenyekanisha umuziki w'u Burundi iyo mufashe umuririmbyi yarageze ahandi hantu hanyuma aho kumutunza agaca amanuka bivuye ku masezerano. Sinzi amasezerano mwasinyaniye ariko nimba harimo amasezerano yuko adashobora guca ahagarika mu gihe mutari ko muramukora ibyo yifuza muzaba muri ko bwinshi umuziki mu Burundi. Murakoze. Iyi seri y'ibibazo ariko byakora n'ubwabo byinshi numvise byagumye bitumbera kwa Satbi. Hariho abagije ibiri Satbi yabyishura, hari umwe yari ngaha yarabagije ikibazo cya Crown, ikibazo cya Crown warabagije wari ubajije ego ndacibutse. Urakoze cyane. Ishyirahamwe Crown Royal si ishyirahamwe rivutse uno munsi cyangwa hirya y'ejo. Nababwiye yuko ubu atari ikinyobwa cyacu atakomine n'imwe utobisangamo hano mu gihugu cyacu. Rero sijyashyira hamwe rivutse uno munsi kugira ngo ejo muco wumva ngo bugaye imiryango, nuko tutaronsa akanya gakwiye bari kubabwira n'imigambi aho twifuza gushika. Uno munsi ishyirahamwe ritangwa ubuzi burenga 200-300, abakozi 400, abakozi 400, ikoresha abakozi 400. Ishyirahamwe rimaze kugera aho ryishikana. Rero imaze kumva ko kuba ryo gukorana na Empire Avenue nuko ubwo buremere, kandi si we wenyine, n'ejo muzobona ibindi bishasha namwe bajournaliste muzoshikira. Kubw'ibyo rero wiyumvira ubwoba ngo ejo ushobora kumva ngo aho twakorera ngo hari amakufuri oyaje kuririka. Ishyirahamwe rimaze kuvuka ubu ahubwo riko rishaka kubyara ayandi mashyirahamwe, niho tugeze. Miriwe mishije mbona uno wabajije ikibazo wenyine niyakorera, kandi ndazi ko iyi video mukuyisohora aza gushira akasigatire ya Crown Royal. Amasezerano ya Crown na DJ Fanny arahari agenda neza. Ku masezerano dufitaniye turacyafise umwaka wose wo gukorana na DJ Fanny. Nicyo gituma yanatwitavye n'umwete mwinshi. Urakoze. Hama ugerarangije kubaza ujya mu journaliste Edison. Bon, turamaze kumva natwe inkuru nk'abandi barundi bakunda umuziki, naka yashwanye na naka, umuririmbyi naka yashwanye na naka. Twebwe icyo twashyize imbere n'akazi n'umwumvikano. Nk'ababenshi twaricaye nka equipe technique turasesangura abaririmbyi duteba turashika kuri Satbi twamuzanye muri Crown nk'umuntu tubona ashoboye kandi azotugeza aho twifuza gushika. Twebwe ku ruhande rwacu twicaye turi satisfied. No mu ntangamara banabibabwiye ahacu turi tayari, agapira kari mu minwe ya Satbi. Ibyo twemeye turazi uburemere bwabyo, haba uburemere bwa responsabilité n'uburemere bw'amafaranga. Ibyo nabyo Crown Royal nishyirahamwe ryiteguye kubimukorera. Hama nawe kuri management yiwe niwe rero azoheza azana ibikorwa yarwo mu mwaka ayishike ko zakora ko 2-3 azishike ko mugabo twebwe ingenda mu bantu izofukuye muri Crown Royal. Urakoze cyane. Alan
wa Idondi kwishyure ikibazo cyawe. Yego dusengura mu nyinshi zaryamye zibura uburyo bwo gusohoka muri kino gihe, imyaka iragenda dufise za muzindi zo gusohora indirimbo mu moja harya umusore ata strategy hari, strategy yari yose ikeneye amafaranga, ariko muharure yuko kuva uno munsi mvuye ngaha muharure ku mezi 3 kolabo kandi mutazigorye dushya mubaza kuko ni igikorwa iyaba management yanjye, iyaba imizo dukorana nk'aba investisseur banje ko nabemereye kuba brand ambassador, banyemerera kuba investor, twese turashaka ko umuziki w'Uburundi utera intambwe. Ari nacyo gutuma Bros Apollinaire yashimye gufata Sadbi nk'akarorero kugira ngo abashe no guteza imbere umuziki w'Uburundi muri rusange. Ni ukuvuga ibi bikorwa ariko biraba biri ku bushake ubwo mwene gihugu akunda igihugu ciwe, kuko ni kenshi twakoze for nothing, ariko kuba umuntu yo kwemera ko investisha society yo kuduga angahe ibintu ari bwaboneka tuvyemeranye. Harimo gukunda igihugu, gukunda umwana w'igihugu, hama hakaza promotion y'ibinyobwa y'amaproduct. Ni ukuvuga yuko twitege ko ibintu bigiye guhinduka, kuko hari abantu bagiye imbere barahaguruka baravuga bati reka dushigikire aba bana b'igihugu tubateze imbere. Ikintu cyumvikana kandi byose bagomba kumva. Okay, kuri Alan twahejeje ujya nawe yabagize ikibazo cya Malovu abagize ati n'ibyashika iminsi mbere bakagukora ibyo ushaka za bravo kazivuga ama aizo mwaka cy'imyaka ibiri kacha bitanga kwama n'userikiro ryo kuvuga ati je konshana y'akazi ko siriko nakora ibyo yego rero iyo mukorana n'umuntu ntashikana amasezerano urahagarika. Ni ukuvuga yuko ikintu kidashitse cyavugiwe ku masezerano turahagarika, zonse uburenganzira bwo guhagarika. Aho ntabwo ariko nasubiyemo umuntu ariko arakora iki gikorwa harimo no kuba akunda umuziki w'Uburundi, igihugu namwese tu kugira ngo tubashe gutera imbere. Tugatera imbere na bende zigatera imbere, ndaza nkari kori nkari affaire de promotion, ibyo bintu byose ibintu nashikanye imbere ntigeza kuri affaire de promotion. Abamede baradufashije imyaka myinshi, ariko nawe ashobora gutangura nanjye kuza avuga nti nakafashaka akazi dukorana. So kuri icyo kibazo nachishuwa ama ikindi nimezungumza kwamba wewe ni mmoja ndani ya wasanii ambao wako na kiu na kufanya collab na Diamond Platnumz, na tunategemea kwamba labda mimi kiwango katika fikra yangu nimesema kwamba ndio muda ambao Satbi ameupata wa kumfikia Diamond Platnumz na kufanya naye collab, kwa sababu Satbi anataka kuwa msanii international. Unaona, labda walikwambia utafanya collab na wasanii labda wawili wangapi kwa mwaka, sidhani kama ni hivyo. Je, inaweza katokea ukatamani msanii ambaye labda atakuchaji pesa nyingi kusema ufanye naye collab, itakuwaje? Kwa sababu sinabii kama utachukua collab ufanye collab na Fizzo hapa kwetu nchini, never, haitowezekana. Hauwezi kufanya collab sijui na Lolilo, haiwezekani. Ni lazima utatafutia nje ya nchi, kwa sababu ni kama muziki wako utazidi kuupanua. Nashukuru kwa hicho. Kama ni msanii mzuri, lakini kwa hivyo na mwana sana Wizkid sasa West Africa nikipata management nzuri nitakuwa na mimi nitaingia na competition. Competition na wasanii wa West Africa, but I need to break their bonds. Kwa hiyo tutegemee kwa mwaka wa kwanza tutegemee collab na Diamond. Nimekwambia nawaza sana Wizkid. Ndo uniweke sawa, tutegemee unawaza sana Wizkid. Au Davido wao. Sasa ndio ni mkali na kamufasha gato amanuza wowe numvise ikibazo ufise cyane gishingiye ku buryo wewe
introduction ya mugenzi wanjye yavuze ko tuzokorana album akoramo nshaka kubamenyesha ko icy'uburyo n'icyo twiyemeje ku mugabo dukorera n'ibiza kuri neza Ismail ikibazo yandika imisitari gukorana neza n'ubwoba bwabo bw'amahera n'ubwoba sasa ayo izi madamu avuze n'inyungu zanyu si inyungu za Sadbi kuko yateganya yuko mu myaka 15 abana bazoshikira muri game yabaye nk'amakolabo game yasanze yose nta ikibazo n'icyo duhura na national sport akahise aba bantu bavuga amashikani kabashimira leader spirits reka ndabashimire mwakoze kuza ikibazo cya nyuma gatoya